Bakunzi ba radio Umurisho turabaramukije nkuko mubimenyereye akani kakanya kumviriza ikiganiro ndondeza mushikirizwa na Fokode kubijanye n'abanyagihugu Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'igihugu mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro ndondeza cuno munsi kigiye kubaganirira ibijanye n'ifatwa be n'ibugwa irengero ry'umuganga w'ibitungwa wo muri zone Buringa muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza witwa Desire Sindayigaya yabuzwe irengero kuva ku igenekerezo rya gatandatu mu kwezi kw'icenda muri 2023. Kino kiganiro tugikoze Desire Sindayigaya amaze amezi 10 abuzwe irengero ryiwe. Nkuko mumenyereye kino kiganiro umwanya wa mbere tushatubaho umwidondoro wa Desire Sindayigaya, mu gice kigira kabiri turagaruka ingene ifatwa ryiwe ryagenze, hanyuma tuje ku byakozwe bijanye no kumurondeza eka nabo twibaza ko bakwiye kubazwa ibijanye n'ifatwa rya Desire Sindayigaya. Muti Desire Sindayigaya yarinde. Desire Sindayigaya yavutse mu mwaka w'1980 avukira ahitwa Sakinyonga ni muri zone Gasibe ya komine Matana mu ntara ya Bururi. Ngaho ico muca mwumva nuko Desire Sindayigaya yabuzwe irengero afise imyaka 43 y'amavuka. Desire Sindayigaya ni umuhungu wa Charles Buyoya be na Christiane Sinarinzi. Desire Sindayigaya asanzwe yari yubatse urugo rwiwe, akaba yabuzwe irengero asiga abana batandatu. Umwana mukuru yari afise imyaka 14 mu gihe umuhererezi yari agifise amezi 2 gusa. Mu kazi kiwe ka misi yose ngaha twokwibutsa amashure ko Desire Sindayigaya yari yize ubuhinga bw'ubuganga bw'ibitungwa, no kuvuga technicien vétérinaire, akaba yari afise diplôme ya A2 yaronkeye muri Itable Marwa. Desire Sindayigaya mu kazi yahavuye aja gukora akazi nyene kajanye nako kuvura ibitungwa, akaba yakorera muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, akaba umuganga w'ibitungwa wo muri zone Buringa muri iyo komine. Iruhande y'aya mabanga y'akazi kiwe ka misi yose, Desire Sindayigaya yarasanzwe nawe nyene ari umworozi akomeye. Aho iburinga yarahafise iraro ry'inka. Twarangiza kuri bijanye n'umwidondoro wiwe tunavuga ko urugo rwa Desire Sindayigaya nago nyene ruri ngaho muri komine ya Gihanga kuri transversale y'icumi aho benshi bita muri SRDI, hakaba hatumbereye aho nyene muri iyo zone ya Buringa. Kubijanye n'ivyumviro vya politique vya Desire Sindayigaya, abiwe batumenyeje ko Desire Sindayigaya ata bintu vya politique yarakibonekamwo, ariko bagira ko baratubwira ko mu matora yo mu 2020 Desire Sindayigaya yari ku ruhande rw'umugambwe CNL wa Agathon Rwasa. Inyuma rero mu myaka yakurikiye inyuma y'ivy'amatora, Desire Sindayigaya yahavuye ahitamwo kudasubira kuboneka muri bene ivyo bikorwa vya politike. Twarabagije ko Desire Sindayigaya hari amatati yoba yarasanzwe afitaniye n'abantu yari gushobora kumukwegera gufatwa akabugwa irengero ryiwe. Kuri ico abo twaganiriye batubwiye ko Desire Sindayigaya yari umuntu mwiza, ko yabana neza n'ababanyi biwe, ko ata bintu by'amatati bahora bamubonako. Ariko hari ibintu bibiri bashimitse ko baratubwira ko vyari vyabaye mu mezi y'imbere gato yuko Desire Sindayigaya yafatwa
akacabugwa irengero ryiwe. Uwa mbere batubwiye bari bagiye mu matati n'umukuru wa zone Buringa. Amatati yabaye mu kwezi kwa gatatu muri 2023, no kuvuga hasigaye amezi 6 gusa ngo Desire Sindayigaya nawe hava afatwa akabugwa irengero. Ico gihe batubwiye ko uyu mukuru wa zone Buringa yasa n'uriko arahohotera bikomeye ubuzima bw'abungere bakorera mu mararo yo ngaho i Buringa, harimo n'umwungere wa Desire Sindayigaya. Desire Sindayigaya bibonye amera nk'uza kuvugira abo bungere, anasaba ko batoja kubapfunga ahubwo bopfunga babaka babatoza amande. Wa mukuru wa zone Buringa ngo ishavu ritari yaduga ko amuvuguruje, mbere ngo amusimbira ko aza kumufata mu izosi ngo abe nk'umukubita. Desire nawe arivuna aramwishitura. Mu nyuma wa mukuru wa zone Buringa yandurukira ngaha avuga ko Desire ariko aragwanya ubutegetsi, mbere anamushikana no mu biro no ku gipolisi cy'Igihanga, aho benshi bita kuri brigade ah'Igihanga. Icagiye kubabaza gose wa mukuru wa zone Buringa nuko Desire Sindayigaya yatapfunzwe, ahubwo baciye amurekura arataha yidegemvye. Kuva ico gihe hagati ya Desire Sindayigaya, no kuvuga ari wajejwe kuvura ibitungwa byo muri zone Buringa, n'umukuru wa zone Buringa, imigenderanire yari mibi cyane ku buryo batari bagishobora no kuramukanya. Uwundi batubwiye yari afitaniye amatati na Desire Sindayigaya n'ubwo bakorana muri ibi bikorwa byo kuvura ibitungwa, yitwa ko ari nawe yamuraba nk'umukuru bakurikirana, kuko uwo wundi yari umukuru, yari muganga mukuru w'ibitungwa muri komine ya Gihanga, uwitwa Edouard Nsabimana. Uyu batubwiye ko yakunda kwama ariko ararega cyane Desire Sindayigaya, amwihagiriza ko aho gukora imirimo ya leta ahubwo usanga ariko yitwararika ibyiwe. Ibi abantu bakavuga ko mu byabatandukanya gose hari harimo akantu kumbure kajyanye na bya byumviro bya politike, kuba Desire Sindayigaya yarazwe ko yari yarabaye muri CNL, mu gihe uyu Edouard Nsabimana nawe yari umunywanyi akomeye cyane wa CNDD-FDD. Bamwe banakeka ko yoba yari umuntu akorana n'inzego z'iperereza. Icyagiye gutangaza abantu nuko uyu Edouard Nsabimana inyuma y'inyuruzwa rya Desire Sindayigaya ngo yoba yarubahutse aravugira mu kabare, arabwira abantu ko Desire Sindayigaya atazosubira kugaruka. Akaba yavuze ati uyu muntu arafise ibyaha bikomeye cyane ariko aragirizwa kubera ko yahora avugana n'abagwanyi ba Red Tabara. Ndabibutse ko inyuruzwa rya Desire Sindayigaya ryabaye itariki 6 z'ukwezi kw'icenda, mu gihe itariki 3, no kuvuga iminsi 3 imbere yuko afatwa, hari habaye igitero cyabereye ngaho muri zone Buringa. Igitero cyavuze ko cyakozwe n'abagwanyi baje bava mu ishamba ryimeza rya Rukoko. Muri ico gitero hakaba haraturiwe imodoka 2, haricwa n'abantu 2. Igitero bukeye cyaciye cemangwa n'umuhari Red Tabara. Murumva ko mu gihe umukoresha wa Desire Sindayigaya yubahuka kukwiza akavuga ko Desire Sindayigaya yavugana n'abagwanyi ba Red Tabara, Desire akacanyuruzwa haciye iminsi 3 gusa habaye igitero cya Red Tabara. Umuntu arashobora kwibaza ko inyuruzwa rya Desire Sindayigaya abarikoze bashobora kubafite icyo barisanishije n'ico gitero cyari kimaze iminsi 3 kibaye. Ngaha rero tugiye kwinjira mu gice gikuru cya kino kiganiro, aho tugiye kumva ingene ifatwa rya Desire Sindayigaya ryahavuye rigenda. Mu gitondo cyo kwigenekezo rya 6 mu kwezi kw'icenda muri 2023, mbere hari no ku munsi wa 3 nyene isaha 1 y'igitondo, Desire Sindayigaya yavuye mu rugo iwe ari kumwe
n'umuhungu wiwe maze bajana kuraba inka mw'iraro ryari riri i Buringa. Aho niho Desire Sindayigaya nawe yahavuye asiga wa muhungu wiwe aca atera aja kuri pharmacie vétérinaire yo ngaho i Buringa avuga ko agiye kugura umuti w'inka. Ageze muri ya pharmacie yarahatevye ariko araganira n'ukora muri iyo pharmacie. Mbere abaduhaye makuru bavuze bati bamaze umwanya bariko baraharira ku mirongo imwe yo muri Bibiliya. Mu kanya bari ngaho baharira niho haca haza imodoka yo mu bwoko bwa camionette double cabine Toyota Hilux ifise yera kandi ifise ibiyo bitabona. Isa n'imodoka zisanzwe zikoreshwa mu ntara, imodoka z'iperereza z'abakuru b'iperereza mu ntara. Imodoka igeze ngaho hantu haca havamwo abapolisi babiri batera begera hamwe muri pharmacie bahamagarira hanze, bahamagara Desire mw'izina bavuga yuko bamukeneye. Desire nawe arababwira ko borindira gato aje kubitaba. Desire yarasohotse ajana n'abapolisi hamwe ku modoka. Imodoka bayishikiriye baca bamwinjiza ku nguvu muri ya modoka. Imodoka iva ngaho yiruka cyane. Umwe bariko baraharira muri pharmacie we nta kintu yamenye, yari asanzwe ayimenyereye ko Desire umwanya wari wose abantu baza kumuhamagara kugira ngo aje kubarabira inka zabo. We yibagiye ati nkeka ari uwundi muntu amukeneye mu by'akazi, akibwira ko yaragiye guca agaruka. Ni nayo mpamvu haciye n'amasaha menshi cyane Desire Sindayigaya abantu bataramenya ko yanyurujwe. Ariko hari umusore yabibonye yari ngaho hafi, we yabonye ingene Desire Sindayigaya bamutariye muri ya modoka, imodoka ikava ngaho yiruka. Ni nawe yahavuye aza kubwira umwe akora muri ya pharmacie aterega buriya Desire bamunyuruje, aramubwira uko byagenze. Niho umuryango wa Desire wahava umenya mu gihe cy'isaha 10 isaha 10 z'umuhingamo, niho umuryango wahava umenya ko uwabo yanyurujwe. Ku mugoroba hava hatangura gukwiragizwa ubutumwa bwo kurangisha Desire Sindayigaya. Aha rero niho tuja mu kibazo gikomeye cyo kurondera kumenya aba bantu banyuruje Desire Sindayigaya abaribo. Niko tucumva imodoka yamutwaye uko imeze, ni kimwe mu bimenyetso vya mbere vyerekana umuntu abatwawe n'iperereza mu Burundi. Ariko twagiye kumenya neza uwanyuruje Desire Sindayigaya duciye ku makuru ajyanye n'ibinyuruzwa ryaciye riba haciye imisi ibiri. Ku munsi wa gatanu igenekezo ry'umunani Nyakanga muri 2023 naho havuye hanyuruzwa umupasitori yitwa Samuel Mukeshimana. Uyu mupasitori arongoye ishengero bita Elayono, n'ishengero ryitwa benshi bagita ngo n'ishengero rya General Arengiyome Bunyoni, kubera ko akiri umushikiranganje wa mbere niki yari akiri umushikiranganje yarakunze kuza gusengera muri iryo shengero. Uyu mupasitori Samuel Mukeshimana agafatwa ko yari umugenzi akomeye cyane wa General Arengiyome Bunyoni. Nino shengero riri ngaho nyene Igihanga muri village ya gatanu, ari naho uwo mupasitori asanzwe aba. Ariko iruhande y'amabanga yiwe y'ubupasitori, Samuel Mukeshimana asanzwe kandi akora ibikorwa byo gufyatura amatafari akayagurisha. Kuri uwo munsi rero wa gatanu igenekezo ry'umunani mu kwezi kw'icenda 2023, pasitori Samuel Mukeshimana yari gufyatura amatafari muri village ya gatanu ku Mpanda. Niho baza babona haza imodoka, ya modoka nyene ni kuvuga Toyota double cabine yo mu bwoko bwa
bambaye kamyonete double cabine yo mu bwoko bwa Toyota Hilux, imodoka yera ifise ibiyo bitabona. Babonye iyo modoka yegera aho hantu bafyatura amatafari, maze havamwe abapolisi babiri kwa kundi nyene vyabaye kwa Desire Sindayigaya, baca bahamagara Pasitori Samuel Mukeshimana nawe arabitaba. Amaze kwegera imodoka naho baca barugurura bamusunikira muri ya modoka, ikiva ngaho yiruka. Uko vyagenze nyene kuri Desire Sindayigaya niko vyagenze no kuri Samuel Mukeshimana. Icabaye ngaho nuko ababonye iyo modoka bo bayimenye, baramenya ko ari imodoka y'umukuru w'iperereza mu ntara ya Bubanza, ico gihe akaba yari uwitwa Germain Tangishaka. Abajyango ntako batakoze, barondera wa mukuru w'iperereza. Mukuru w'iperereza baha inyishu zifobetse, aho atigeze yemera ko ari we yafashe Samuel Mukeshimana, ahubwo akishura ati iyo umuntu hari icyo yiketswe ko arafatwa, bakagenda bakamubaza, basanze yera ararekugwa, basanzwe atera arapfungwa. Ariko ntiyigera avuga ko ari we cyangwa ngo avuge n'iyo yagiye kumupfungira. Amakuru twatohoje kuri uyu mupasitori nuko yaciye atwarwa mu iperereza i Bujumbura, aho mu iperereza arahabonera ibara, arakubitwa, aranahagwarira bikomeye cyane. Ibyo byose akaba yababimukoreye bamubaza ibijyanye n'imigenderanire ya bene General Alain Guillaume Bunyoni, bakamubaza imigambi ya Bunyoni, ibyo bakorana, amafaranga ya Bunyoni, ariko na cyane cyane bakamubaza ngo ingene yoba yahoze darasengera Bunyoni, avuga ko Bunyoni azovamwo umukuru w'igihugu. Uyu mupasitori kubera ko twanamutabarije cyane bikaja habona bikamenyekana, mu iperereza bahavuye amurekura mu kwezi kwa12 muri 2023, bamurekura ari ntere, bazi ko ari ukumuta hanze akacacikana. Uko n'igihe bamurekuye ntibamutahanye, amakuru dufise nuko bagiye kumuta ahantu mu ibarabara, bazi ko tamusi kumburuze urenga ataracikana. Imana ikora ibyayo. Pasitori Samuel Mukeshimana yarashoboye gukira, arasubira mu muryango wiwe. Aha rero ni naho twanamenyeye kandi icese biremezwa neza ko wamunyuruje yari Germain Tangishaka. Muti Germain Tangishaka we ninde? Germain Tangishaka avuka mu ntara ya Kayanza, igihe yaje kurongora iperereza aho mu ntara ya Bubanza muri 2023, yasa na mushasha mu bikorwa byo kurongera iperereza mu ntara. Ariko yaba mu Kayanza baratubwiye ko yari amaze gukorera iperereza mu makomine amwe ya Kayanza, akaba yari umuntu azwi ko yanka cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba umuntu kandi ngo agenda aratera ubwoba abanyagihugu. No ngaho ageze i Bubanza, amakuru twaronse yavuga ko Germain Tangishaka yari umuntu atangaje, agenda anyonga imodoka yashize inkoho ya Kalashnikov hagati y'amaguru, maze uwo bishitse ngo akamwaka nka lift akamwunguruza, ugasanga agenda aramubwira amajambo ateye ubwoba nk'uko bamwe babituganiriye. I Bubanza ntiyahatevye amaze kunyuruza bano bantu, kuko mu nyuma yaciye avayo yungururizwa mu biro by'inama nshingamateka, aho muri kino gihe ajejwe umutekano w'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe. Bivuga ko ashobora kuba ari no mu macoti yiwe ubu. Germain Tangishaka abantu benshi barashobora kumubona agendanira Gerard Ndabirabe. Mu muryango wa Desire Sindayigaya bo ico bakoze nuko babandanije kurondeza uwabo. Muho bamurondeje barashitse no kuri uyu Germain Tangishaka. Tangishaka ararahira ko atanakinazi kubijyanye n'ifatwa rya Desire Sindayigaya. Barituye inzego zitandukanye z'Ibubanza, nka buramatari wa Bubanza, nka musitaneri wa komine Gihanga, barituye igipolisi, barituye inzego zose z'aho hantu, ariko nta rwego na rumwe vy'ukuri rwafashije kugira ngo hashobore kumenyekana iyo Desire Sindayigaya yajanywa. Mu nyuma havuye haduka abantu
bavuga ko ari abakozi b'iperereza bemerera umuryango ko bazi neza iyo Desire Sindayigaya ari, bo bemeza ko Desire Sindayigaya apfungiwe ku biro by'iperereza i Bujumbura. Ivyo barabivuga gushika mu kwezi kwa kabiri kwa 2024, hamwe hamwe bakaza barakanga ko nk'abantu bamutabariza atari vyiza ko bobireka kubera ko ngo atabarijwe ngo bamufise boshobora kuca bamwica. Iki rero tugishimike ko ngaha iki ni ikintu tumaze iminsi tubona muri iyi minsi, iyo hari abantu banyurujwe na cyane cyane nk'abo bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, ni komine imaze iminsi inyuruzwamwo abantu benshi cyane. Hamaca haduka abantu bagenda gutanga amakuru ku miryango bakababuza gutabariza ababo, bakabwira ko nta ndondeza ivyanditse ko ngo abantu babo bashobora kuca bagirirwa nabi kubera ndondeza ibiri kwirabarondera. Ngaho icyo twababwira nuko mwiperereza banka cyane ko amakuru y'abantu banyuruzwa aguma aja habona, akaguma ariko aravugwa. Nico gituma basigaye batoyibwa ubuhinga bwo kuja gusinziriza imiryango, mu imiryango imara amezi n'amezi yanumye, ngo niyo nzira nziza yo gukingira ababo. Ariko ibyo byose birangira co kimwe, byose birangira baje kubabwira ko wa muntu wabo bahavuye bamusohora ngo mu busho bw'iperereza i Bujumbura, ngo bagenda kumupfungira ngo ahantu mu ntara za ruguru, hamwe bakongera ko ngo vyakozwe kubera ko ngo twariko turabatabariza. Iki kintu abantu bakigabe ko abantu bose bariko barabeshwa bene ivyo bintu bahagabire, kuko kenshi ababwirwa bene ivyo byabisigura ko umuntu wabo bamaze kumwica. Rero ubu baramaze kubyikura ko bamwe batanga ayo makuru, ubu baramaze kuvuga ngo yarasohowe, ngo yatwawe ahantu ruguru, nabo batazi ibimenyetso bice bibandanya kongereza gutera ubwoba ko bishobora kuba byarashikiye Desire Sindayigaya. Ngaha tworangiza tuvuga abantu babazwa ibyashikiye Desire Sindayigaya. Uwa mbere nugiye twari iperereza mu ntara ya Bubanza, Germain Tangishaka. Uwugira kabiri ni umukuru w'iperereza mu gihugu hagati, uwo benshi bita DDI, ni kuvuga Colonel Domitien Niyonkuru, kubera ko mu makuru dufise nuko abatwara iperereza mu ntara badashobora gukora bene ibyo bikorwa badahawe uruhusha na DDI, ari naho benshi nabo bafashe baheza bakabazana i Bujumbura kwa DDI nyene. Uwundi agira gatatu ahambaye cyane mu byo kunyuruza abantu ni umuyobozi mwishikira mu biro bikuru by'iperereza, General de Brigade Emmanuel Ndayiziga, kuko nawe mu makuru dufise ari waheza agasinyira amafaranga ahabwa abaja mu gikorwa cyo kunyuruza umuntu. Uwa nyuma ahambaye cyane ateza kumenya ko ateza kubazwa bino bintu ni umukuru w'iperereza ryose, Service National de Renseignement, General Major Ildefonse Habarurema, kuko amabi yose ariko arakorwa n'iperereza umwanya rirongoye aja ku gatwe kiwe. Aha rero niho turangirije ikiganiro cy'uno munsi. Dushimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, tuzosubira ku munsi w'Imana uza. Murakoze.